umuyapani ashobora kubaka nka Mercedes Benz arafise formule iyo formule umunsi umurundi ayimenye nawe arashobora gukora ikintu gishoboka nk'umuyapani. Twabona Multi Services Company ubwambere turakora imashini zibundikira amagi y'inkoko n'ay'imbata n'ibindi byose biruka fezi bundikira amagi y'inkoko ay'imbata n'ibindi bintu n'amadende ibintu nk'ibyo byose. Iyo mashini rero ndayikora neza kandi rero iyo mashini ndayikora mu buryo bwiza. Nariyumviriye kuba ahantu hari amatara ndakora mashini kanirezi electric. Nariyumviriye ku bantu bagira bari ahantu batagira amatara navyo mashini kanirezi a moteur. Nariyumviriye no ku bantu batagira amatara batagira n'igitoro mashini kanirezi manuelle irahari. Ivyo no kuvuga baje nta ngora baje iyo mashini bayikora nawe bavuye hariya mu Cankuzo hariya imwaro hari ibururi amatara hari nk'ari iwacu jewe ahomva ahantu nyene amatara ari ngorane uvuga uti mwese ni muzi bose narabiyo mashini bayumvira. Nyuma y'ivyo turakora mashini zikanya amavuta izo bita mashini extracteur mashini zikanya amavuta izo zose turazikora. Turakora amamashini akanya amavuta mu mahoke turakora amamashini akanya amavuta y'imise kwibaje abantu bafite imigambi yo gukora amasabuni n'ibindi. Turakora amamashini yayandi agira yayandi akanya amavuta y'ibigazi amusuka gundamo bijya bintu by'ibigazi akavamo amamesa. Izo mashini zose muri Bona Multi Services Company turakora imashini zo guhabota imbaho wantuze kwibaje abantu babashaka imbaho zijya mashini bakoresha mu byo kubanza nazo nyine turazikora ngaha nyine gukorera mashini granuleuse tukaguhana formule uja gukoresha mu kuborozi w'amafi hamwe ucukora ico bita granule flottant. Granule flottant ubwoko bw'indya z'amafi usuka mu nyanja zikaba zirereka ku mazi tuko turagerageza no gukora imashini irima turamaze kuyiyumvira imashini irima ikoresha iyo tumaze gukora ikoresha amaritiro 28 kabiri mu hegitari ikabikora mu masaha. abakunzi bishimiye YouTube Apple Business uno bose hari ibintu bikomeye cyane. Twagendeye umuntu kandi adasanzwe mu kibanza kidasanzwe cyari musanzwe munzi ariko ntikibuza ko sura kwivuga yitwa Apollinaire Nikampaye. Uno bose nkaba nagendeye ahantu nkuko mubibona harateye igomwe hameze neza ni mu kazi nyene nkuko musanzwe mubibona. Ndi kumwe n'umuntu adasanzwe naho ndamwumva ariko sinari bwashike neza mbega uruganda akoreramo n'uruhe mbega rimeze gute mbega uwo muntu ninde nongeye kubashikiriza uno munsi namwe mwiyumvire mumumenye uwo ari we mushobore namwe kuzivuga muti uyu muntu Apollinaire yatweretse mu bakamaro mu nkundira kwake. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Manirakiza Bonaventure. Hano muri Hakabari ishyirahamwe yita Bona Multi Services Company ni ishyirahamwe ryemewe n'amategeko. Ni ishyirahamwe risanzwe rikora amamashini atandukanye afasha ahanini mu guhingura umwimbu no mu gukora ifungurwa z'ibitungwa harimo n'ayakora mu bindi bitandukanye nk'ayakora mu bijyanye n'ubwubatsi amabuye n'ibindi. Ahanini icyo dukora ngaha ni gukora amamashini. Mbega none twumvise ko bitwa muri Bona Multi Services Company azarangosora igifaransa cyose kirenga Bona Multi Services Company. Muriko muratubarira ibyo mukora amakuru tubarira neza idonero yari ntangamarara mbega kubatazi bino bintu kubatari bambaye menye na rimwe mbega kugira ngo ukore bino bintu bari kuratubarira icyumviro cyavuye he waravyize mu mashure ni ingabire yiwawe vyavuye muri rusange kugira uvuga uti je ndabona ivyo nojamwo ni ibi ugahitamo gukora bino bintu. Murakoze ku kibazo cyo kugira ntangure gukora bino bintu ubwa mbere no kuba ingabire yiwanje guhera mu Rwanda ariko birafise aho byari
byatanguye neza na neza mu 2019 ariko natembera ahantu ndabona umuntu w'umutama ariko arakora akantu kitwa kuveze mugabo yagakora mu buryo butari bwiza mu buryo butabereye. Tumaze guhera ngaho rero yagakora mu bintu by'ibikarato n'ibindi byinshi gihe niga muri university. Hanyuma rero nkavuga ati uyu muntu iki kintu ariko arakora kirimo iciyumviro kininiya nubwo bari kwakoresha ubuhinga butoyi kuko ariko arabikora. Tumaze kugenda gutyo rero je nacenja ku marezo sociaux basanzwe nkoresha cyane cyane imbuga nkoranyambaga. Maze gushikayo rero ndaraba ca kintu ariko arakora nsanga cyitwa Kuveze. Kimaze kwitwa Kuveze ndaraba rero abandi mu bindi bihugu biteye imbere kuri Kuveze zibazibazo. Maze kubona yuko ariko akora Kuveze nkabona abashinwa izo bakora uko zikoze nanci ciyumviro caranje nuko narisanga iyo ngabire. Burya rero nandi sinotanga gukora mu Kuveze. Ivyuma vyarangoye kuronka kubera ntivyari biri mu Burundi, ariko bimaze kuba bitari mu Burundi naragenda kumenya abarundi bakeyi bazana ivyo vyuma. Maze kumenya abarundi bakeyi bazana ivyo vyuma turamenyana nabo baratangwa barambwira ati pièce igwaya hanyuma ndatangwa nande gukora mu Kuveze. Ivyanyoroheye kubera yuko byari bitamenyereye cyane, ariko hari ishyirahamwe ryari ryamaze gutangura ryitwa Bansfa baragira importation y'amakuveze barayakura hanze bakayazana mu Burundi. Mbega amakuveze n'imashini zibonekera inkoko imiswi. Amakuveze akora iki ku bataritahura neza? Kuveze ni icyuma gifasha mu kugwiza ibiguruka. Amakuveze arabundikira amagi y'inkoko, arabundikira amagi y'imbata, arabundikira amagi y'amabere. Hanini amakuveze ni icyuma gifasha kubundikira amagi mu mwanya nk'uko inkoko yabundikira mugabo ugashobora kuronka imiswi myinshi cyane mu mwanya muto. Uti rero uratanguye uramenya abantu babizana mu Burundi babikura hanze bica bibandanya gute? Tumaze kumenya n'abo bantu naratangana ibikoresho mu mahera y'iwanje, maze kugura ibikoresho nari natangura gukora imashini. Nawe kuri mashine byaranangoye cyane imashini yawe niba nayikoze igihe akwezi kuba ngerageza bidakunda nyuma birahava bidakunda nakora imashini irabura amagi kweza yaho ubona amaze gukora imashini irenza amagi imashini irenza amagi ibihumbi 5 ishobora kubera ibihumbi 4,800 gutyo. Wewe Bonaventure wikoreye wewe nyene ibundikira amagi arenze ibihumbi 5. Hanyuma rero icibiro nshagarukiye ngaho nyuma yo kubara igihe kirenga hafi imyaka ikora amakuveze gusa haraciye n'ikindi gihe haraza abantu bavuye mu Rwanda baje kurondera isoko y'inyazi. Ico gihe mbuka twahuye muri hoteli yo ngaho i Bujumbura bita Champagne turi mu ya Mercedes office. Ibintu banzaniye bari baje barondera isoko y'inyazi z'ibitungwa. Bo bari bafise injya mugabo barabashore bagomba ko abarundi batangura kumenya ndaraba izo njya uko ziteguye sanga bo baradusitse bibaye n'amamashini bakoresha zari njya bita amagranier mu Faransa udutetetete ukuba ni njya ziba zibunze ukwezi bibaye n'imashini baba bakoresheje. Inyuma yo kuvugana n'abo bantu hashiranza nk'icimbo gishasha cy'uko n'Uburundi kubera ko buriko buratera imbere hazogera igihe abantu bagaheba kugaburira uko zidateguye neza ibitunga. Ico gihe bica bimpa ingufu zo kwiyumvira ico mu Gifaransa bita kwantisipa kugira ngo nkore iyo mashini gukoresha umwanya no kuvuga ko reka nihute iki kintu ndagikore hakiri kare abandi bantu benshi batarabikora. Aca ndakora iyo mashini bita camileuse. Turafashanya n'abafundi barafasha ndavuga ngo je cyiyumviro ushaka gukora ni gukora iyo mashini bita camileuse ndayikora ndagira risi inyamashini irashoboka. Maze gushoboka ico gihe haciye habaho ihiganwa bita Innovation Week itunganywa na PNUD. Iryo higanwa ryabaye mu 2023 mu mwaka wese. Naciye nanje njya guhiganwa nk'umuntu akora ibintu by'akabijya ngaho yihangira imirimo innovation bishasha ibintu bishasha ngaha mu Burundi. Maze kuja mu iryo higanwa nagiye n'akamashine kanje twahiganwe tutari bakeyi ndabakenera nk'abantu 10. Narashoboye gutsinda iryo higanwa, ariko iryo higanwa narigiyemo ntagikora imashini zibiri
gusa narigiyemo namaze kumenya gukora isyo zitandukanye z'ibigori, namaze kumenya gukora imashini zikobora ibigori, namaze kumenyera gukora mu mashini mugabo atabude bwinshi. Maze kuja muri iryo higanwa naciye ngira amahirwe ndatsinda, maze gutsinda abantu bagashimira k'imiliyoni 10. N'ayandi mahera make baza abantu yo kwifashisha mugabo jewe sinayarya yose kubera n'imashini na presence ubu sinayikoresheje mu mahera ico rero kimaze kugenda gutyo ayo mafaranga yarafashe iki naza nagura kino kibanza mbona nico naguze cishira hamwe, maze kukigura ndagura amamereze mubona ngaha, ndagura poste asude ngaho kuko ndagira ikipema mugani ndatambuka kubera ubwa mbere nakorera mu bibanza by'abantu dose kumona kanyizera ati korera imashine nashinga muri atelier y'umuntu ugashikorera ababwiye ati reka ndayikorere ngaho. Nukuvuga rero abo bantu bamwe baraboramo n'umwizero batuntu tubona nahakorera mugabo sinacitse intege ico nubwo ni ikibazo twahuye nagwacitse intege ariko bavuga uti aho ngomba gushikana hasi rero maze kuronka izo miliyoni 10 naciye muri kibanza ndacubaka mu kibona kiratera imbere cyane nabwo bikoresho ubwanda rero baravutse shiramba cyagenda muri ADB ndaryandikisha baramanife barama registre de commerce birabishira hamwe nyemewe n'amategeko yose. Ubu rero turiko turakora nubwo novuga nti ibikoresho bifise ngaha biracari bikeyi, si bikeyi cyane turiko turakora kandi turakora mu mashine abantu bakeneye cyane, turakora mu mashine atandukanye menshi kandi neza akozwe neza cyane. Kuko muraraba nuko uno munsi mutugendeye ata mashine iheze ihari, ariko musimbiye ngaha guru muri foire iri kubera ngaha impande ya stade Intwari, natwe turafise ihayanishagurisha natwe bwo muri Dynamic Services twarayitavye nk'abantu muri stand 50 niwo cajaye ubu nyene hariyo amamashini yakorewe ngaha muri Dynamic Services company. Nuza kuheza kubona iki kiganiro agaca simbera yo kwarizohereje azobona turi abantu n'ibibeshe kuna bantire n'ibibeshe hari abantu bakunda kuvuga ati je narize mu ishure niga ibitajanye n'ubuhinga, niga indimi, niga ivyo kuvura abantu, niga ivyo kugirane. We mu mashure wize hari aho baba warigeze mu mashure ko wiga muri kaminuza muri 2019 hari aho warigeze wiga canke ngo ugire formation canke niyo uvuga uti mw'ishure mu rugendo narigeze ngira n'umunsi n'umwe ndiga bino bintu Jevze mwana bitandukanye nawe bihuye n'amashuri yize kubera jewe nize lettre moderne mu seminari moderne babandi bakunda kwandika indome zano bakwiga indome zano naciye niga portabilité gestion muri university. Nukuvuga jewe nabunye niga ibidahuye n'ivyo nshaka n'ivyo umutwe wanje ushaka, ariko inyuma y'ivyo kubera ibyo gukora vy'imyuga yari ingabira muri wanje kandi novuga nti ni n'ibiri mu muryango kubera na papa wanje n'umufundi w'akamazi. Nukuvuga rero nanje nakomeje nakuze ico ciyumviro ca ndafata ivyo vy'indome za none n'ivyo bijanye na comptabilité vyose ndabiheba ca naja muri formation yo kwiga ibijanye no gusudira. Naragerageza iyo ngiye muri atelier nkabwira abantu bimenyesha ibijanye no gusudira, ariko rero inyuma y'ivyo hari ikintu gikomeye cyane novuga yuko nazanye nk'akabijya mu bijanye n'umwuga wo ngaho. Ico citwa akabijya nazanye no kuvuga twebishira hamwe ryacu gukora ibintu turakora ico mu Gifaransa bita conception. Ukuvuga twebwe turakoresha logiciel bita SolidWorks, nubwo mubona bituriye kipabikuye ariko jewe muri wanje hariyo ordinateur ariyo nkoresha mu kugira conception ya machine nayiconcepa mu machine muri ordinateur yanje ndayicapa iri mu machine muri ordinateur yanje neje kuyicapa nkayibona amamezi nkaca nzana ngaha muri atelier bagakata bisuti za mezi amatugateranya n'ukuvuga dukora ibikorwa bitatu nyamukuru mu Gifaransa reka ndabivuge mu Gifaransa ngira kunyorohera. Turakora ico bita conception, turakora fabrication et réparation de machines. Nukuvuga ni ivyo bikorwa bitatu bisanzwe muracapa imashini mushaka twubaka imashini wawe ukayubaka ukayiha indinganizo uko imeze forme ifise uburebure bugufi byose ukabikora hanyuma ugaca ugenda ugaca ndabizana ngaho kubishyira ku rubuga ugaca tubishyira kuri tele tugakata tugasubira ukayishyira mu ngiro kandi n'izagize ingorane murasubiramo bikagenda neza. Hanyuma twumvise byinshi muri Bona Multi Services Company
ibikoresho bamwe ibikoresho vy'amamashine twumvise zibundikira amagi izihingura ibifungurwa vy'inkoko n'ibindi bintu bigiye bitandukanye amamashini asa ibigori muriko ivyo bikoresho vyabo mubona abantu bavyijukira kugushorera bigenda gutubona neza isoko nyine uyu ukoze uragurisha ukabona umusaruro aho tugeze uno munsi nuvuga nti ntitwabwatanguye gukora cyane ngo tugure stock ahubwo dukora kuri commande yacu izi mashine zose muza kubona ziri ngaha zose zisaba zose mubona ngaha zose zisaba ni ukuvuga twebwe uko turiko turakora uno munsi bivanye n'uburyo buke dufise kubera nuvuga nti turafatwa mu mugongo bihagije twebwe haraza umukiriya ashaka imashini akatubwira imashini ashaka atubwira imashini ashaka hari abatubwira izo tumaze gukora n'abatubwira izo tutarakora rero atubajije imashini tuzarakora akaba ari akazi kuri jewe kubera canja kurondera iyo mashini ngiye kurondera agaca nja mu mashini yanjye nkayicapanga tukayikora ikaba imashini nshasha tukaba narose komanda hama nkaheza nkayishura ni ukuvuga ngaha turiko turaba nk'amamashini tumaze gukora ngaha ari ubwoko 10 amamashini ari ubwoko burenga 16 turamaze gukora ubwoko burenga 16 bw'amamashini turaza kuzibadondagurira hanyuma twavyumvise vyose niko tubiganira neza mbega ibiciro wewe ugereye kuraba imashini wewe ukora mu ruganda rwawe ibiciro vya bitandukanye n'izindi mashini ziva nka Tanzania izindi zitava zigakorerwa mu ruganda rwawe nakahe kabirya karibona katarahari akabirya rero ahantu hambere kari umukiriya jewe ndamukorera sero ufate nko mu amatore dukoresha je ndamukoresha izitore ashaka kudire jewe uje kugira commande iwanje ushaka imashini ikomeye cyane ikomeye vyifuza ico cyane ako niko akabirya ka kabiri igiciro kiri hasi cyane igiciro kiri hasi cyane je ndiko ndabwira nk'abantu baba bakura nk'amamashini muri Tanzania iso cyangwa ndifuza bose yuko bocana kubona muri services company bazotangara cyane bazosanga baja kuzana hanze imashini zidakomeye alors ngaha twebwe dukora imashini dukora ibintu bimeze neza kandi bakaba batacyaga igihugu kimwe kiriko kiravuga yuko amadolari agoye kubona amadolari akenewe rwose wewe yakuzanira mu Marundi kandi ukabaye ikintu ciza gikomeye cyane kubarira ati je nshaka gukorera imashini imeze akayikorera uko yifuza yose ukayimukorera uko nyine abishaka kandi mu mahera y'Amarundi bitamusabye amadolari hanyuma ukamukora ico kintu uko agishaka ukamuhereza rero baza kubaha nk'akarorero kari hano murabona nka rujya rusoro ruri hajya hariho n'urundi rusoro muza kubona hari urabona nk'umukiriya nk'ico yifuje ukuntu kingana yifuje urusoro rutandukanye kubera we waza kwifuza umukorera kwitayo uko nyine arushaho n'ibintu tubwira bari barakurikirana aha ni muri Bona Multi Services Company turi kumwe na Bonaventure twashitse ku rubuga murabibona turi kuri tele nta kuvuga ngo n'amajambo gusa ahubwo twashitse ku bikorwa munyarukira kumushorera agukorera imashini zitandukanye imashini yose bifuza yaba yo kubundikira inkoko zaba zo gusya zaba zo gukora ibifungurwa by'inkoko n'ibindi bitandukanye nk'uko reka bitubarira egera ngaha muri Bona Multi Services Company kwa Bonaventure abakorera ibintu neza kurugero mu byifuza mu mwanya mwifuza turaza kuraba neza tumarire mbega adresse ni neza na neza ikibanza ni iki umuntu mutora gute araza kwatubwira neza warahasumbya ariko aho turi mwabonye turi mu kiyaho kidasanzwe hanyuma mwebwe ese muri Bona Multi Services Company niyihe bumbero nihe mugomba gushika aho uvuga uti jewe ndifuza mu gihe kimeze uko ndifuza kuzoba ngeze aha ndifuza ko ishirahamwe ryanje rizoba rigeze aha nzoba ndi ku rwego rumeze uko kazoza kawe ubona ugafata gute n'ibintu uri kurakora jewe iyi atelier nk'uko mubibona hano umwaka iramba nta mwaka iramba kubera twatangiye gukorera ngaha wa kabiri ariko ndifuza mu myaka 3 ko ndakora ibishoboka byose kugira ngo ndonka bo dushikira cyane cyane mu bikoresho ariko ubwoko bwinshi bw'ibikoresho bifuza ko biza ngaha hariho nk'amamashine
imashini bitatu imashini bitatu hariho n'ayandi maforeze ari moderne nifuza kwazanga ivyo vyuma hamwe tumaze kubironka nifuza yuko tuzoca turondera ico bita kode izo ni uburenganzira igihugu bw'umuntu ushobora kumufasha gushora mu mahanga imashini zizoba zakorera nifuza ko mu myaka 5 amadevize bazoba bayatuza bava mu bindi bihugu bona gushora mu mashini baza muri company gushorera nawe amadolari hakwiyajana nawe bayazana nanje bayazana umuntu wo muri Canada umuntu wo muri Gambia umuntu wo muri Tanzania umuntu wo muri Nigeria avuga ati naje Bwongereza avuga ati iri muri multi-service company kwa Bonaventure kuguraho imashini ico ni cambere hama ikindi kigira kabiri ndifuza yuko mu myaka 5 iri imbere tuzoba tugera ahantu vraiment ivyimbo dufise harabirengeye kubera iyo turose commande nini ya kuri turaburaho haracari hatoyi bibaye ivyimbo dufise ikindi nico ko twaratanguye intumbero yuko abantu batazoza baravuga ngo tutaza turabarorereza tuvuga ngo muzoza gutora imashini mu misi 15 kuko turifuza yuko amamashini yose dukora ngaha tugira stock hamwe umukiriya haciye yiga imashini ashikari aterwa ico rero twaragitanguye nko kurusho ubu twamaze kuba dufise insonga zitatu zamaho ngaha umukiriya aje yihuta aca tumusigirira hanyu aca twira twagora dinamo aca akaragira ubu rero ntidushaka ko bigarukira ngaho gusa turiko tuzoshiraho amamashini yo gukanya amavuta dushiraho amamashini yo gusya dushiraho ari gukora ibigori hako umukiriya avuye imuyinga azoza twavuganye igiciro canke gaca twavuganye igiciro afise kashi aca terafatira mu modoka cigera ico rero cyo twifuza yuko muno mwaka nyene umwaka wa 2024 tuzobiza mashini twavyumvise numvise ivyo mukora abantu bariko baravyumva bariko baranabibona mbega hari ikintu uvuga uti ndasaba kino kintu uyu canke uriya ari uvuga uti mu buryo niki hari umuntu wo uvuga uti kugira ngo ibikorwa vyanje bigire ahantu ndabishaka neza ko muri kazoza kanje bishike kwihangiro nshaka ndasaba ikintu ufise uvuga uti ndasaba ikintu ndabisaba nawe yego icambere nagisaba nico wayo mu gihugu cacu ubwame namushimira cyane kubera ahitaho kwabaje twebwe muri Bonamiti Services Company turabishoboye ntabwo ico ndamusaba ubwambere hari ikintu yari yaratanguye cyo gufata abagwiza tunga b'abarundi akabajana hanze kugira ngo bungurane imitwe n'abandi jero nandi bakarihiriza ubwenge jero nandi ndashaka yuko umunsi umwe hamwe n'iryo ryanje ryamushikiye adufasha gutembera mu yandi manzu bise akamako kugira ngo natwe tugende turahura ubumenyi duze tugaruke tubitsimbataze ngaha mu Burundi jewe nta mafaranga yatari ndaje icyo nshaka n'ubumenyi icyo ushaka n'ubumenyi tubanze dutembere tubone hariya bakora gutya ubwo bumenyi rero tubuzaniye igihugu c'Uburundi gutyo na ya madolari azohore yinjira byoroshe ukuvuga nimba hari imashini nimba hari abatanzania bavuga ati twebwe imashini dukunda zikorerwa muri Kenya yifuza ko tuja gutera muri Kenya tubone mbega nimba umutanzania avuga ko agiye kugurira urusyo muri Kenya badusumba ikintu cyane n'uko urusyo natwe tubizi hakumena kawe nakaza ico ni cambere hama ikigira kabiri ndagisaba ababizatunga b'abarundi nibadufasha mu gushira uburyo muri twebwe urwabo babashira imitahe ntakiri ngaha hariho nk'ama pièce mashaka gukora kugira ngo tubashire nkasanga imashini nshaka sishobora no kuyironka mu Rwanda sazi sishobora kuyironka mu Burundi urumva ko barafise amafaranga ndifuza ko muri Bonamiti Services Company bazana mu imitahe ruguruye bazane n'imitahe Bonaventure ruguruye abantu b'abanyamitahe mushire imitahe muri Multi Service Company ubwenge arabufise arashoboye afise impano mushire imitahe abandanya akora ibintu neza kuko yabitubariye n'amadolari yinjire ntimuzohoma ni kwa Bonaventure mubona akora ibintu bikomeye cyane akoresha umutwe wiwe ati bagushira imitahe yego ico nico cambere saba ndasaba yuko abanyamitahe bazana imitahe
ubwa mbere ibyo dusanzwe dukora twebwe turafise projet yanditse byose dukora n'amabizo dushaka n'ibyo nako nakubwira by'amamashini n'uwoze je kambwira dushaka iki ndamucyanze byose urabona byanditse biba bitunganye neza umuntu no kuvuga ko ati projet yawe mbega niyihe utera wamuhereje ubwo rero bagira amadidane gusa bari byavuga gusa no kwandika biranditse ibintu byose dukorana n'ukuntu bigiye biragabura tugatse mu mwaka turashaka kuba tugeze ngaha muri uyu mwaka turashaka kuba tugeze byose turavuga byanditse zarateguwe naco bituma jewe simvuga ngo duteza amasi twebwe turashobora kuronka uburyo bukeyi muri byahangiro twebwe twihaye tugashira mu bishasha hamwe rero abo bantu bazogufasha kugira ngo umuvuduko wacu nyaruke n'ahandi tubwirizwa kubishikako ico gisiro kubwirizwa gushikako bisanzwe binanditse kuri bizokurikirana si ibintu vyo kumva gusa birapanze neza hanyuma uno munsi urwaruka hari ibibazo usanga rufise ugasanga baravuga bati ibintu byoshoboka biragoye bisaba ko warabyize tubone icyo twokora byogenda gute ariko we twumvise yuko ingabire yawe ariyo hanini yagufashije atari amashuri cyangwa wari warabyize haba muri za kaminuza y'amashuri yisumbuye n'akahe kabo terwa no munsi ugerageje kurabyiyumvira kesho usanga biranze turondera akazi none kanabuze n'akahe kabo terwa warukana kumana rw'ibiro jambo kandi jambo nta muntu n'umwe narisomye ko mugabo ijambo rigenga cyane mbere bazoryandike nawe ijambo rivuga yuko ikintu cyose gifise formule kirashoboka uwari we wese birisuka ikintu cyose gifise formule kirashoboka uwari we wese birisuka menyo bisigura ikintu cyose bisigure neza bavuze ukunze kuvuga nimba umuyapani ashobora kubaka nka Mercedes Benz arafise formule iyo formule umunsi umurundi ayimenye nawe arashobora gukora ikintu bishoboka kuko umuyapani bagomba kuvuga iki rero ugwaruka ubuze guhanga akazi ubuze guhanga amaso y'umuntu akazi niba twibonye muko kwihagutse ariho abantu bashoboye kurima ariho abantu bashoboye korora ariho abashoboye kudandaza umuntu rero yigiye muri wenyine abanze yumve icyo ashoboye arabingabira afise arabingabira icyo nkunda icyo numva muri jewe kirimo neki hanyuma rero amaze kumenya iyo ngabire afise siwe wa mbere yigize ku isi ariho abandi bagize kandi yateje turafise amatelefone n'ubuzima ayo matelefone rero tuyakoresha neza nimba ari umuntu yiyumvamo ukuntu hari nk'akaruru nko kurima ibiraya canke ibitsibo naje kuri internet arabe ko barimo ibitsibo abirabe arabe abafaransa ko barimo ibitsibo arabe abanyafurika ko barimo ibitsibo arabe muri Aziya ko barimo ibitsibo aca aza mu Burundi mbega jewe nisumye modele yahiye kigaruka kuri cake narabe formule abandi bakoresha abandi bakoresha intambuko bakoresha kugira ngo bashikira muri ico kintu iyo ntambuko yacizana nawe ayikoresha cyo kintu cyane hanyuma amaze gukora ntaze azibyoroshe nico bikindi ntaze azibyoroshe azazi uko arakazi aje ko azi ko ari urugamba abizwa bwiza kurwana kubera yuko jewe nk'abantu twiganye muri tejesu benshi bari mu banki bakora baratangara cyane kubera kubona Bonaventure yigwa muri rya micafu yigwa asubira yigwa agira ngabo tugiye kwiraba nakazi kantunze kandi neza nakazi haye gara gafaranga nakazi kantunze kandi uno munsi ngara abakozi 12 abakozi byabo yabibayeho kubera ikintu Bonaventure yaza ari umwe yumvira abajene ijana ibyo bari mushomire mu musara mu jiwa abajana bose bahayakaza abantu 12 abantu ishimira abajana nta mushomire nabo numva ko bari benshi nukuvuga rero ico bagikorere ko cyane kijya rero narivuze naco kumva ko bitoroshe iyo gutangwa ikintu bishasha Imana iraba kwiseriye waruzi ko ari inzira yoroshe guca mu gutya kabanze gashiramo akayisariye
biragusaba kuduza ukuguru kugira ukaduga kandi biri seriye nyine biri kwiraraba umuntu yapamye kuduga ahantu ati Imana iravye umuntu agize udura agatambuka aje imbere irakubitire katambuke nirigira kabyesu ashike pour dire que iyo wihaye intumbero utejewe ushaka gukora iki numve ko ari ahantu uzimana numve ko ari ahantu ubwizo fightinga ubwizo kurwana kugira uhashike hamwe niyo uhashitse abantu bakubonye kurana nawe nanga yaranditse inzira yarakoze ubwo rero bigaca bisaba yuko ubutambuye ukandanya wihangane ukomeze vyasukumize bishobora kwa muno munsi bigakunde ariko n'urugendo rutoroshe esa utisahanu w'Imana kazibaca urashitse bisaba ko aba mu miduko aba mu makorose aba mu manuko biracangacanze rero batanguye abantanye bayihangane baruha ariko bakomeze ko urugendo rutoroshe hanyuma mushobora kutubwira vy'ukuri abantu bamaze kumva ko turi muri Bonham Service Company ishirahamwe rongowe na Bonaventure rya Bonaventure ryazananye n'icyumviro cyawe ushobora kutubwira muri rusange amamashini mukora utubarire imashini ati turakora imashini akamaro kayo nawe utubarire kugira ngo abari batukurikira bumve mbega kwa Bonham Service Company tuharondera imashini zimeze gute zikora murakoze cyane kwa Bonham Services Company ubwo turakora imashini zibundikira amagi y'inkoko n'ay'imbata n'ibindi byose fezi bundikira amagi y'inkoko ay'imbata n'ibindi bintu ibintu nk'ibyo byose muri Bonham Services Company turakora machine granuleuse machine granuleuse niyo mashine yonyene ikora neza indya z'inkwavu n'indya z'amafi byo bitamagana akabijyana no kuborozi b'amafi muri Bonham Services Company turagukorera machine granuleuse tugaguhana formule uja gukoresha ko kuborozi b'amafi hamwe ucukora ico bita granule flottant granule flottant ubwoko bw'indya z'amafi usuka mu nyanja zikaba zirereka ku mazi hamwe zizova ku mazi ari uko urufiri uje kuroba izo imashini bikora yitwa machine granuleuse machine granuleuse ikora n'ibifungurwa z'inkwavu ubona ko na kino gihe turi umugambi ibihugu gishimbere korora inkwavu aborozi b'inkwavu muri no mezi ni benshi niwo mugambi turiko tujamwo niwo mugambi watanguye ubwo n'abantu borora inkwavu bakeneye ifungurwa z'inkwavu imashini ishobora kubakorera ifungurwa z'izo nkwavu bumve ko kwa Bonaventure azikora abantu borora amafi bafise inyanja bakeneye ifungurwa z'ifi zimeze neza ni kwa Bonaventure uti iyo mashini ndayikora neza iyo mashini rero ndayikora neza kandi rero iyo mashini ndayikora mu buryo butatu nariyumviriye ku baba hari amatara ndakora mashini granuleuse electrique nariyumviriye ku bantu bagira bari ahantu batagira amatara navyo mashini granuleuse a moteur nariyumviriye no ku bantu batagira amatara batagira n'igitoro batagira amatara mashini granuleuse manuelle irahari ivyo no kuvuga baje nta ngorane baje nta iyo mashini bayikora nawe bavuye hariya mu Cankuzo hariya imwaro hari ibururi amatara hari nkari iwacu je wahomva ahantu nyene amatara ari ngorane uvuga uti mwese ni muzi bose narabiyo imashini bayumvira hanyuma inyuma y'iyo mashini granuleuse ndakora isyo zitandukanye ndakora urusyo ibigori n'ubududu nabo nyene nariyumviriye kubagira bafise amatara n'abadafise amatara turakora urusyo runwa amazutu turakora n'urusyo rukoreshwa mu muyaga inyuma y'ivyo turakora mashine zikanya amavuta izo bita machine extracteur mashine zikanya amavuta izo zose turazikora turakora amamashine akanya amavuta mu mahoke turakora amamashine akanya amavuta y'imise kwibajya abantu bafite imigambi yo gukora amasabune n'ibindi turakora amamashine yayandi akanya amavuta y'ibigazi amusuka undamwo bijya bintu by'ibigazi akavamo amamesa izo mashine zose muri Bonham Services Company turakora imashini zo guhabota imbaho bantuze kwibajya abantu babashaka imbaho zijya mashine bakoresha mu byo kubanza nazo nyine turazikora ngaha nyine turakora mashini zikata amabuye bajya bubatse baba bashaka twatuye usanga bagirije ko tujya tubusanga dushije nk'inzu nyine dukasa ukuntu
zirya mashini kata zirya mashini naho nyine urazikora ngaha nyine muri Bonamiti Services Company. Turiko turagerageza no gukora imashini irima, turamaze kuyiyumvira imashini irima ikoresha, iyo tumaze gukora ikoresha amaritiro 28 kabiri mu hegitari, ikabikora mu masaha. Imashini isubiramo neza, imashini bavyumve neza, ikoreshwa n'umuntu umwe. Hanyuma iyo mashini ni amaritiro 28 y'amazuba, ikari hegitari mu masaha. Hakoze umukozi umwe rudende. Imashini irima inwa amaritiro 28 y'amazutu, ikoreshwa n'umuntu umwe, ikarima ihegitare mu masaha atanu. Nenga kwe kumosi mu masaha atanu. Ubusi hegitari zibiri wahuye n'umusoro akomeye akazarayisunika yihabirizo. Kandi ntango bashira mu ngutero arasunika gutya ayihabirizo. So kuvuga ico gice kwesha amaritiro 55 ihegitare zibiri umukozi umwe. Iyo mashini Bonaventure arayikora, uwo bayikeneye akenera kurega. Turi mu gihe cy'uburimyi, n'umugambi uri imbere uburimyi n'ubworozi, hari abantu bakeneye kurima. Iyo mashini burya amaritiro 56 y'amazutu ugacurima hegitari zibiri, amafaranga make cyane. Kandi iyo mashini nanazimutse gusa ugereranyije na vya bitragitera abantu baja kubikora mu bihugu vyo hanze batwara amadolari menshi bizimba, ashobora kuyikura ngaho iwawe ukayimuha neza ku giciro gito. Burya urazi kurima hegitari zibiri ku munsi, ni cyakintu nyene umunwa wose iyo nzoza kuyigushorera, umunwa wose ntuzosubira kubujura iyo nzoza kuyigushorera. Hanyuma twari tugeze kwiyirima, tubafitiye rero n'akandi kantu kabijya bose. Turafise yambabura bakoresha imbabura, bakoresha umubiri mu hoteli, imbabura bakoresha umubiri mu hoteli, ibintu byo guhonya ibidukikije n'ibya guca ibirasi. Ubu turayikora n'ahandi muri Bonamiti Services. Imbabura bakoresha mu hoteli bakoresheje umubiri gusa, nayo muri mubiri nawo ni ya vidaje y'imodoka umuza muragisha ku meza atatu, nta kubisiga hariya kuri bajya abantu bitana kubitera. Iriya nyene bagira vidaje nyene z'ibicanye mu gutana gutera bakoresha mu hoteli bigicana. Nari ko ari ibintu genda kugura n'ibishasha kwisi. Oya, ubwonzura uragura kuri bajya bagira babibegeraniza kubera babisigana nk'umucafu, mukabijya nyene n'ivyo umuntu agarukana, bijya n'ivyo umuntu agarukana gutekesha. Iyo mbabura igakora gute? Iyo mbabura no kuvuga nta byamata, usabwa ko ufise umuyaga cyangwa utari ufise akabati kabuze, kakabati gato twatundi tw'amamoto, utubati tw'amamoto twaduze volte mu gihe atamata ufise ufise kanya kabati iritiri mirasha guteka umunsi wose, iritiri y'umubiri ashobora guteka umunsi wose y'umubiri. Kandi ari bijya bicafu nyine byatowe bicafu nyine mwasize hariya, akaba ari byo ushobora gukoresha. Ego. Hanyuma ikindi ngaha muri Bonamiti Services Company turakora ama mashine Ecotikeze ni izya mashine zikora ku kayagashishwa kinyuma. Murabona abantu benshi bagira kawumbe, abantu bagifugira kawumbe. Bajye abantu bagifugira kawumbe no kuvuga bagira ama mashine barakenera decotikeze yo gukura kayagashishwa kinyuma. Inyuma yo gukura kayagashishwa kinyuma kugoro gaca bashira muri mure imeze neza kabisi kabinoza, hamwe ugaruguriye tera umanuka kwira. Izo zose turazikora ngaho muri Bonamiti Services. Turakora ama mashine yo gukubura isoja, bamwe amatunzo ibihoho ibyo turayikora nka ugaca ugenda ugakanya amavuta y'ibikoke aha nyine mu Burundi. Aha nyene uhava biyumvira ngo Bonamiti Services ngo mu Tanzania muri arumva ko uri kuvuga Kirundi kandi ukivuga neza n'abitinganya, bumvise ibyo baza kurondera hanze byose kuba biringanye. Ama mashine dukora muri rusange cyane reka duhere mu wotwereka neza ukuntu iyo mbabura ikora kugira ngo umuntu avuga ati ivyo mbona yavuze ntivyari bihuha, twaranavyiboneye narega bariko badukurikira atari bake babona ivyo ari byo. Iyo mbabura ngoma nayo cyane nyine uyitwakirize abantu babibone bavuge bati bwa bundi Bonaventure ivyo avuga biba ari byo kuri byose. Mubiri nawe usizemo mukeyi, nasizemo mukeyi.
mbega ko hashize impapuro zo gufatisha kugira ngo bifatwe ubundi hasigara hakuwe mubiri ntirahera uracari turayitunganya ndacari ko ndayitunganya ariko ni ibintu biri kwizabure ibintu bishoboka nk'uko turiko turabibona ni ibintu bikunda kandi ku umubiri basanzwe batawashaka atari ubagura ni mushasha rero umuntu afise imodoka yiwe akora kugira vidage urumva ko abagiye guta imari abagiye guta amakara imari yo guteka afise imbabura nk'iyi nurya mubiri wewe agira vidage ashaka guteka indya ubwo umubiri rero ukaguma harya ajya amahera aza gutanga ngo bagire vidage ahubwo nyabona erega n'amahera bagiye kugabira umuntu ufise imbabura urya mubiri iba ari imana uwo mubiri ushobora kubuhisha n'ingoga twagira n'ikiganiro ciza bari wese ivyo ukora vyose abakunzi bacu n'akahe kajambo ushobora kubwira abariko baratumviriza abariko barakurikirana ikiganiro cacu hano mu ruganda rw'iwawe n'akahe kajambo babwira mu basezero bwa mbere ndabatumiriye yuko baza barashorera bagakunda ivy'iwacu gukora ibintu bimeze neza abaye adresse yaho dukorera tukaba tunashimiye kuba mwashitse hano ariko namwe mwumvise munavyiboneye muzobyagira n'abandi mwakoze cyane kubana natwe mwari kuri chaîne YouTube Apple Business amazina no kuvuze kabari Apple Dede Kamaye ndabashimiye baza ko mwahureze twaberetse ngaha ni komantere muri Bona Beauty Services Company no twari turi no guswishikiye kukivi twishikiye ku rubuga turavyibonera neza tuzosubira mwakoze cyane